Bene data bakunzi, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe kandi niritazigwe. Haleluya. Nagomba kuvuga ku bubasha bw'Imana n'inkomezi z'Imana. Nishimikije amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Yesaya. Majambo ari mu gitabo ca Yesaya ni inkuru musanzwe muzi y'umuntu w'Imana yitwa Hezekiya. Uyu Hezekiya yagize ibyago ategwa n'umwami w'Ashuri. Hanyuma uyu mwami yari yateye ibindi bihugu byinshi kandi yari yarabinesheje abami benshi yari yarabishe. Bisobanurwa rero ngo yari afise experience canke yari afise ivyemeza yuko akomeye ata muntu yomuhangara imbere. Imana nihabwa icubahiro. Uyu mwami w'Ashuri rero aca agomba gutera Hezekiya. Hezekiya rero nawe acagira ubwoba bwinshi cyane kuko yabona ati uyo muntu yahitanye abami naka niyaza iwanje hoho biracuriki ndabishobora mbega biragenda gute. Nagomba kuvuga nti hariho Imana mu ijuru, Imana itabara, Imana igira neza. Hezekiya yari asanzwe akunda Imana, hama rero acatuma ku muvugishwa w'Imana Yesaya ngo amusengere amubarize Imana ivyo ntambara ingene iza kugenda. Hama umuvugishwa n'Imana Yesaya acaramusengera aramubwira nuko Imana ivuze. Rero n'amajambo menshi, ariko muri ayo menshi nagomba kuvuga amajambo amwe uyu mwami w'Ashuri yatumye kugira ngo baze kubwira Hezekiya. Ayo majambo yamuciye ivutu niyo nagomba duhagarareko, ariko si kugira ngo natwe ducike ivutu, ariko nuko kugira ngo tumenye yuko amajambo yacu ashobora kuba arimwo ubumara bwica bukica imitima yacu, ariko iyo tubwiye Imana iradutabara. Dusome hariya mu gitabo ca Yesaya 36 turahera ku murongo w'11 twumva ingene havuga. Haravuga ngo maze Eliyakimu na Shebuna na Yowa bishura Rabushake batenda se turakwinginze utubarire mu Gisiriya kuko tucumva, ariko ntaco utubarira mu Kiyuda mu matwi y'aba bantu bari hejuru ku ruzitiro rw'amabuye. Ariko Rabushake arabishura ati mbega mugira ngo databuja yantumye kuri shobuja namwe kubabwira aya majambo? Ntiyantumye kuri aba bagabo bicaranye namwe hejuru ku ruzitiro kugira ngo barire amavyi yabo hamwe n'ayo basovye? Maze Rabushake arahagarara avuga n'ijwi rirenga mu rurimi rw'Ikiyuda ati nimwumva amajambo y'umwami ahambaye, niwe mwami w'Ashuri. Ati uku niko umwami agize ngo Hezekiya ntabahende ngo kuko atazoshobora kubakiza. Reka ngeze ngaho. Abo bantu mwamumvise bari bazanye ubutumwa bwo kubwira abantu ba Hezekiya n'abandi bari ko barubaka uruzitiro. Bagenda rero kubabwira bati ntimwizigire Hezekiya ngo azobakiza kuko ntabyo yoshobora. Uyu mwami w'Ashuri yakoze ibi. Nuko rero yantumye kubabwira mwese mubyumva mutemwomoke. Urumva ba bantu barababara bavuga ati none mwebwe ko wewe bagutumye kuri Hezekiya kubera kuvuga mu rurimi rw'Ikiyuda kandi ururimi rw'Igisiriya tucumva, tubwire iyo ntumwa ibyo bagutumye. Baravuga ngo ya ngo rega si mwebwe gusa ngo kandi si kuri Hezekiya gusa ngo ariko ni kuri nabo bose bariko baravyumva. Nshuti uri kurankurikira, icyo ndakubwira niki, umaze kumva umwami atewe nawe ntuze usye bwose ngo nawe ubwawe uzokira. Iyo umwami atewe ni ukuvuga ngo n'abari kumwe nabo mu gihugu bose bagira ingorane.
canke naho iyo serugo atewe n'umugore wiwe n'abana be bose bagira ingorane. Iyo umuntu uwo ari we wese atewe n'abamuri hafi barigira ingorane. Nico gituma atubwira abantu bose gusengera abashizwe hejuru kugira ngo natwe tumererwe neza. Dusengera igihugu tubayemwo kugira ngo natwe bari muri ico tumererwe neza. Imana ishimwe rero ku bw'aya majambo y'Imana tugira dushishikare kuraba aba bantu bazanye amakuru akomeye, aba bayumvise barababara bacika ivutu, abari ku ruzitiro bariko barakora bumvise amajambo nabo bacika ivutu, kuko yari intego yabo, niyo ntego bari bafise. Ntibari bafise intego yo gutera ubwoba Hezekiya gusa, ariko bari bafise intego yo gutera abo bose bariko barakora ibikorwa n'abo bose bari inyuma ya Hezekiya ngo bamuve inyuma bareke kumwizera. Ariko Imana ishimwe, aba bantu baciye bashikira Hezekiya baramushikiriza aya majambo. Hezekiya yari umuntu w'Imana, ngo yitantamurira kw'impuzu, wacaje imbere y'Imana arasenga. Imana nishimwe. Mwene data uri kurankurikira, bishoboka yuko nawe ufise amajambo y'agacavutu ari mu mutima wawe bagushikirije. Kumbure nikete ryo ku kazi, kumbure nikete ryo kwa muganga rikubwira ingwara ikomeye urwaye, ntiwifuza nuko hari umuntu n'umwe yobimenya, mbese bimeze uko nyene. Ariko ndagomba kukubarira ngo hariho Imana ihindura ibintu. Imana ishimwe. Uyu mwami w'Ashuri ntiyarazi yuko hariho Imana, yari yishimiye ngo banaka ngo narabishe. Reka turabe, hari abo yari yavuze ngo naka ngo raba ngo umwami wa hariya. Turabye muri Yesaya igice ca 37 naho hariya duhere ku murongo w'11 turabe ngo muti mbega ntiwumvise yuko abami b'Ashuri bagiriye ibihugu byose bakabirandura rwose? Muti none wewe uzokira? Muti mbega imana z'amahanga ayo basekuruza baranduye zarabakijije? Abigozini ni Harani ni Resefu n'Abanyedeni baba Itelasari. Muti umwami w'i Hamati ari hehe? Canke umwami w'i Arupadi n'umwami w'umugwa w'i Sefaravayimu n'uw'i Hena n'uw'i Iva. Bukeye Hezekiya ashikirizwa ico cete n'izo ntumwa, aragisoma, maze araduga aja mu ngoro y'Uhoraho, arakigaranzura agishira imbere y'Uhoraho. Imana ishimwe. Aha naho bamuzaniye icete kimumenyesha. Mwene data ndakwinginze kugira ngo utandukanye icete n'amajambo gusa tumwe. Umuntu arashaka kugutuma amajambo ku munwa, amajambo urashaka kuyibagira, ariko umuntu akuzaniye icete bisobanurwa ngo bisome ubishe mu mutima wawe, kandi wongere ubishira ahantu niwe vyibagira bizokwibutsa. Iki cete ngo amaze kugisoma ngo acara kijana mu ngoro y'Imana, imbere y'Imana aragisanza ati ewe Uhoraho we, itegereza ibi bintu. Mukunzi wanje aho uri hose, reka ndakubwire, bashobora kuba tuvuge bagutoye sida, sinabizi, kandi uzi neza yuko sida yisha abantu isinzi n'isinzi. Bashobora kuba bagutoye covid, uzi neza yuko yisha abantu benshi cane. Nawe ushaka guca utangura kuvuga uti naje ndapfuye karabaye. Mugabo nta kumenyera, ntukamenyerezwe ibibi, ntukavuga ngo ko kiriya cishe naka naje kirampitana, kiriya cishe uwo tuvukana naje kirantwaye. Oya, hariho Imana ikomeye. Aba bantu nivyo bishimiye ngo raba ngo umwami ngo w'i Hamati ngo ari hehe, ngo umwami ngo w'i Aparudi ngo ari hehe, ngo umwami wa hariya na hariya ngo ari hehe. Bongera kwerekana ibikorwa bakoze by'ububi byo kwica, kandi nibyo barabikoze. Ariko nakubwire, ibyo bakoze barabikoze, ariko ntibabikoze ku nkomezi zabo. Nuko Uhoraho Imana mu ijuru yaza yamaze kubatanga. Hariho Imana ariyo yonyene
ifise decision ku muntu wese yaremye. Iyo Imana yamaze kugutanga icituma nabo gukora ico gikorwa, aho nyumve neza. Iyo Imana yamaze kukurekura ituma n'abagutwara. Iyo Imana yamaze kuvuga ati igihe cyawe cyaheze, ishaka gutuma ingwara ikazi kaguhitana, canke igatuma inkuba ikazi kagukubita, canke ikavuga ati igatuma umusonga nkaka kuma Imana y'amahoro. Nta muntu agutwara Imana itagutanze, ntibishoboka, ntibikugwa, ntibishoboka ivyo. Noneho n'Imana arabivuze, ijambo ryayo ryarabivuze ngo umviriza, ngo bari abantu ngo yarabatanze, ngo barabishe koko, ngo kubera yuko Imana yari yamaze kubatanga. Imana ishimwe. Kandi bajya abantu batwawe ntibari bizigiye Imana nyamana, bari bizigiye ibigirwamana. Turavye hariya ku murongo wa 17, Yesaya 37 ku murongo wa 17 haravuga ngo tegera ugutwi Uhoraho we wumve, tereza inyonga zawe Uhoraho witegereze, wumva amagambo yose ya Senakerubi yatumye ino kugutuka wewe Mana nzima. Uhoraho ni ivy'ukuri, abami b'Ashuri barahoneje ayo mahanga yose n'ibihugu vyayo. Batereye imana zabo mu muriro, ariko ntizari Imana nyamana, zari zakozwe n'intoke z'abantu mu biti no mu mabuye. Nico catumye bazihonya. Nuko none Uhoraho Mana yacu dukize, udukure mu maboko yiwe, kugira ngo ibihugu vy'abami bose bo n'ivyo mw'isi bamenye ko ari wewe Uhoraho wenyene. Yesu nashimwe. Ezekiya carasenga, yagaranzuye cacete, aravuga ati nukuri abami barabahoneje n'ivyo, ariko bobo bari bizigiye imana zitari Imana. Bafashe n'imana zabo barazitantambura, barazitabagura. Imana z'ibiti nizo bari bishimiye, byose barabita. Nukuvuga yuko ntibari bishimiye Imana nyamana. Ariko Ezekiya aravuga ati ariko tweho Mana, twizigiye Imana, twizigiye wewe, nawe uri Imana ikomeye. Werekane ko usumba bariya bose. Mana, bimenyekane ko dusenga wewe. Haleluya. Ku murongo wa 20 ngo nuko none Uhoraho Mana yacu udukize, udukure mu maboko yiwe, ngo kugira ngo ibihugu vy'abami bose bo mw'isi bamenye yuko ari wewe Uhoraho wenyene. Yesu nashimwe. Baca barasenga. Njuti yanje mugenzi uri kurankurikira, inama no kugira muri izo ngorane zose urimwo, usenge. Biriya vyishe bariya banaka, wewe ntibibwiza kuguhitana. Oyaha, kubera yuko wewe rondera mu nyonga z'Imana, wumva ico Imana ivuga, wumva umwami akubarira. Yesu nashimwe. Hezekiya yaronse inkuru ivuye mw'ijuru. Inkuru, haleluya. Dakunda amakuru yo kwa data. Amakuru yo kwa data asambura amakuru yose waruzi. Amakuru yo kwa data asambura amakuru y'abaganga. Amakuru yo kwa data asambura amakuru ya babane ngo twaravyize ngo bimeze gutya bica bimera gutya. Oya, ku bana b'Imana dukeneye amakuru kwa data. Yesu nashimwe. Hanyuma tugiye hariya ku murongo, tugiye ku murongo wa 36 turabona ingene Imana yonyene yisidukiye, nkuko yatumye umusaji wayo Yesaya ati genda umubwire. Yamutumye ati genda umubwire ati tubanze kandi kuri 37 verset 7 ngo raba azomushemwe ubundi mutima, ngo kandi azokumva impuha zitume asubira mu gihugu ciwe, ngo kandi ngo azomwicishiriza inkota muri ico gihugu ciwe nyene. Imana ishimwe. Imana yarabwiye Ezekiya ati ntimutinye, ntazorinda no kuza. Imana nyene izomwikorerako, Imana nyene izomugendera, izomuhana. Turavye hariya ku murongo wa 36 rero, Imana nishimwe ifise abakozi 150.
data nahabwa icubahiro. Turabona hariya ku murongo wa 36 haravuga ngo maze umumarayika w'Uhoraho arasohoka. Yesu, haleluya, arasohoka atera mu nsago z'Abashuri, yicamwo ingabo 185. Abantu babyutse mu gatondo basanga ingabo zose ari imihindigiti n'imivyimba. Bishwe nande? Umumarayika w'Uhoraho. Mwene data, uko Yesu yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama ibihe byose. Yesaya, Hezekiya ntiyabanje no kurwana kuko ntibyari gushobora, ariko ngo haje umumarayika ngo batikiza bose, ngo mu gatondo bikanguye ngo basanga ari imihindigiti. Hanyuma ngo kuri 37 ngo nuko Senakerubi umwami w'Ashuri, wa wundi yari yatumye rero, wewe ntiyishwe n'umumarayika, oya, atabanje kubona ingene abantu biwa muherako, yabanza kwigishwa n'Imana. Kuri 37 ngo nuko Senakerubi umwami w'Ashuri acarataha, asubira inyuma aja kuba i Ninewe. Ntiyabakibandanya kurwanya Hezekiya, oya, nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ngo ntazorinda no kuza, ngo aciye asubira inyuma. Hanyuma ngo umunsi uri izina rero, ngo ariko arasenga mu ngoro y'ikigirwamana ciwe citwa Nisiroki. Urumva ko yasenga ibigirwamana, ntiyasenga Imana rurema. Nico catumye yishimira bariya bose yishe nabo basenga ibigirwamana bindi, akibaza yuko aza kujaniranya na Hezekiya. Yesu we, Imana data wa twese nidufashe tumenye Imana twizeye ko ari Imana nyamana. Hari abantu batwitiranya ariko ntibamenye Imana iba muri twebwe. Hari abantu batubone bakabona ati ni nk'abandi. Data we, kandi turi nk'abandi, turi ubwoko bw'Imana, kandi ubwoko bw'Imana data arabugwanira ahari hose. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uyu nawe ngo acagenda mu ngoro yiwe, uyu mwami we Ashuri abanje kubona yuko wa mumarayika yishe za ngabo ziwe zose, nawe ngo acaragenda aja mu ngoro yiwe ngo aja gusenga ca kigirwamana ciwe. Vyamugendekeye gutasitseyo, erega Yesu ntaho yimirirwa. Haleluya, irakoze Yesu. Ngo aduze rero, wari muri urwo rusengero rw'ico kigirwamana, ngo abana biwe ngo Aduremeleki na Sharezeri, abana biwe ngo baca bamwicisha inkota, baca bahungira mu gihugu ci Ararati. Maze umuhungu wiwe Esarihodani asubira ku ngoma yiwe. Abana biwe bwite yivyariye nibo bamusanze muri iyo ngoro, baca baramwica. Nshuti uri kurankurikira, hariho Imana igwanira abantu. Ntugire ubwoba by'ibyo uri kurumva biguca imvutu. Ntugire ubwoba by'ibyo biguteye ubwoba. Wewe vyereka Imana. Imana irazi ingene izokugwanira. Imana irazi ingene izogutabara. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana izogutabara. Yesu yamatabara no gushikiza isaha aratabara. Hariho umumarayika mw'ijuru akora no data apfa kuba yamurungitse. Aragwana kandi aranesha. Yesu nashimwe. Uyu mwami w'Ashuri yarazi neza yuko Hezekiya vy'ukuri atazomukira, ariko ntiyari bwabone. Imana nihabwa icubahiro. Dushimiye Imana igwanira abantu bayo, dushimiye Imana iremesha, dushimiye Imana ikiza. Iyo ngwara bakubwiye siyo kukwica, ariko niyo kukwereka ko ari ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Cyo cete cyose bakwandikiye cigacavuta mw'izina rya Yesu, uvuga uti hariho Imana, kandi iyo Mana niyo yitegeye kukugwanira. Mw'izina rya Yesu ndashimye Imana. Dufise Imana. Imana ya Hezekiya niyo Mana yacu, niyo Mana yo mw'ijuru. Imana ikora ibitangaza. Uhoraho agufashe, uhoraho akugire neza. Ajya amajwi yaguteye ubwoba yabwira uti hariho Imana. Uti Imana ya Hezekiya niyo Mana yanje. Yesu nashimwe. Nta kinanira Imana, naho hoba hehe ukuboko kw'Imana gushikayo kugira ngo agwanire abantu bayo. Imana y'ububasha iguhezagire. Yari Françoise muriko muravugana. Iyi shene yitwa Habonayo. Yesu nabaha umugisha. Data mw'izina rya Yesu ndagushima, uko wahoze niko wamye, kandi ni kuri kandi ni kuzokwama. Icubahiro nikikugarukeko, uri umwami wumva amasengesho,
watabaye Ezekiya mwami Yesu Kristo utabara n'abera bawe bose ni kubigenza n'uyu munsi mu izina rya Yesu utabare bene data